Un saludo a todos los hermanos intasho kuri bene allá data bose en bakoraniye la ciudad hariya de mu gisagara ca Araucaria Araucaria, Araucaria en Brasil, muri Brazil, junto al hamwe na reverendo Revera Edson Edson Martins Martins y también ndetse al reverendo na Osvaldo Revera Natales y Osvaldo diferentes Natales pastores n'abapasiteri de batandukanye bo Curitiba, muri de Kugetiba, Joinville muri y Joinville otras partes del sur ndetse de n'ahandi Brasil hantu que ho mu están bumanuko reunidos bwa hoy Brazil sábado 28 bakoraniye de hamwe enero de uyu este munsi año wa gatandatu 2023. 28 Es z'ukwa mbere realmente mu un mwaka wa privilegio y una bendición 2023. poder Mu enviarles este by'ukuri saludo n'ihirwe n'umugisha a gushobora todos kubarungikiriza ustedes intasho reunidos mwebwe allá mwese mukoraniye hariya y desearles las ndetse grandes no bendiciones que Dios kubipfuriza tiene para imigisha ikomeye nosotros, cyane Imana idufitiye porque son kuko bendiciones ni que son imigisha para los escogidos de este tiempo y'abatoranijwe final. bo mwa kino gihe Por lo ca tanto, nyuma. uno Kubw'ibyo rero umuntu desea yipfuza que los hijos ko de Dios abana del b'Imana tiempo en donde esas bo mu gihe promesas aho van a ano estar siendo masezerano cumplidas, las azoshikirizwa reciban. yifuza Por eso mi yuko deseo es bayakira. Nico que sean gituma icifuzo cumplidas canje en todos nuko ustedes, en mí yoshitswa también, muri umwe wese muri todas esas mwebwe no muri promesas. jewe nanje ¿Y cuál es la promesa ano masezerano yose? None que nirihe estamos sezerano anhelando y estamos twifuza deseando? cane Pues la dushaka promesa de cane nuestra ni isezerano transformación. ryo guhindurwa O sea, kwacu. Ni que ukuvuga cuando yo les digo iyo que Dios ndababwiye cumple en ustedes todas ati las Imana promesas ishitse que muri Dios tiene mwebwe para este amasezerano tiempo, yose ifise muri kino todas gihe, esas promesas ayo son masezerano las yose que corresponden a nayajanye este tiempo final. n'iki gihe Y una ca de ellas nyuma, es kandi rimwe muri la yo transformación. ni uguhindurwa, Y así nuko poder estar de 30 a dushobore 40 días kuzomara ya y minsi ser mirongo itatu na luego mirongo ine raptados a hanyuma la cena de las tunyakugwe bodas del tuje mu Cordero. buzima no Otra kubw'umwagazi promesa w'intama. más para los escogidos Irindi de Dios de este sezerano tiempo ku final. batojwe n'Imana bo muri iki Así gihe que ca nyuma. Nuko rero podemos decir, turashobora kuvuga somos los escogidos ati de Dios que turi estarán abatojwe recibiendo n'Imana las bazoronka promesas de la amasezerano edad y y'igihe hamwe dispensación que nos ha n'ikiringo tocado vivir en este twemerewe tiempo, que kubamwe es muri kino la edad gihe, de la piedra arico gihe angular y c'ibiriko la bizifuruka dispensación de hamwe reyes. n'ikiringo c'ubwami. Yo Jewe soy ndi el umwe escogido ndi que uwatoranijwe, tú has escogido desde antes de la uwo fundación del watoranijwe mundo para uhereye kuva isi recibir itararemwa kugira ngo esas promesas. aronke ayo Cada masezerano. uno puede Umwe wese decir lo mismo. arashobora kuvuga uko Yo nyene soy ati un escogido, ndi un uwatoranijwe vencedor que uwunesha recibirá la azoronka promesa de la amasezerano adopción. y'ukuragwa mu mwuzuro. Yo soy uno Ndi umwe de los que no verá muerte. mu batazobona Yo urupfu, soy uno de los que ndi será umwe mu transformado. bazohindurwa, Yo soy uno ndi umwe de los que va a ser raptado. mu Yo soy bazonyakugwa, uno ndi de los que umwe estará en el mu milenio, bazoba mu kimpumbi en ese reino milenial. muri ubwo bwami O sea, bw'imyaka igihumbi. Ni ukuvuga todo eso podemos ibyo byose hacerlo turashobora presente en kubikora nuestras vidas, creerlo, tukabizana y mu Dios buzima bwacu tukabyizera, lo cumplirá, nuko porque Imana esa nayo promesa es izobishitsa para kuko iryo nosotros. sezerano ni Que ryacu. Dios les bendiga, que Imana Dios les ibahezagire, guarde. Imana ibarinde, Y adelante, kandi agarrados de la mubandanye palabra del mugumviriye mensaje ijambo y de la ubutumwa enseñanza hamwe bajo carpa, n'inyigisho zo mu lo cual ihema nos está dando arizo la fe de ziriko rapto. ziraduha ukwizera ko Muchas kunyakugwa. gracias, reverendo Murakoze Osvaldo cyane Natales, Revera por Osvaldo Natales permitirme enviar kubwo este kunyemerera saludito y kurugikiza estén intasho, pendientes kandi las palabras que se hablarán hoy mwitwararike que son ijambo riza kuvuga uyu munsi y serán ariryo de riza gran kuba bendición para ariryo toda la mugisha ukomeye iglesia cyane ku del Señor. ishengero ry'umwami Dios les ryose. bendiga y Imana los guarde ibahezagire, a Imana todos. ibarinde mwese.